Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo. Tugire ubuntu n'Imana iduha akanya gaso tuganira ijambo ryayo. Turashimye Imana yagize neza ratuzigamye nibiherego ishimwe n'icubahiro. Muri kumwe na mwene so Ntakarutimana Eric. Turaganira amajambo dusanga mu gitabo Paulo yandikiye abikorosayi. N'amajambo meza cyane ariko arahanura ishengero ry'Ikorosayi. Turasanga mu gice cya gatatu ku murongo wa 13. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Havuga ngo mwihanganirana muharirana umuntu wese agize icapfa n'uwundi nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe abariko muharirana. Imana ishimwe. N'amajambo meza Paulo yandikiye ishengero abahanura umubano bakwiye kugirana hagati yabo. N'amajambo natwe no munsi dukwiye kumenya nk'abana b'Imana, nk'abantu bakishijwe. Turakwiye kumenya ingene tubana muri ino si. Isi iragoye, irimo ibigeragezo byinshi, abana b'Imana barageragezwa, ariko tubonye ngo twihanganiranire hanyuma duharirana uyu umuntu agize icapfa n'ubundi nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe abariko muharirana. Imana ishimwe. Umwami wacu yaraduhariye muri Kristo Yesu igihe yatanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo akaza mu isi aje gucungura umwana w'umuntu. Ntacyo twatanze na kimwe, ariko vyabaye kubw'ubuntu bw'Imana. Ni Imana yaduhariye biciye muri Kristo Yesu. Imana yabwiye Mose imubwira ashireho ivyagezwe, arabishiraho aravyandika, ariko ubwoko bw'Imana Abisirayeli vyaranse ko babyihanganira, vyaranse ko bavyitwararika, vyagumye bibatsinda ivyo vyagezwe. Kera ngo ijisho ryakuhogwa n'irindi, iryinyo rigahogwa n'irindi. Iyo bishitse abantu bagashwana, umuntu agakukura iryinyo wundi nawe bamukura irindi. Iyo kubise ikofu umuntu nawe bamukubita irindi. Ariko rero Imana mu isezerano rishasha itubwira ngo twihanganirane nk'uko natwe twahariwe muri Kristo Yesu. Yesu Kristo yavuye mu ijuru, Imana imutanga ku bwacu kugira ngo aducungure. Haleluya. Yesu nta cana kimwe yari afise, ariko yaraje mu isi abana natwe, atwigisha, atwereka ingene dukwiye kwitondera muri rugendo, atwereka ingene dukwiye kubana n'ingene dukwiye kubaho. Abaho akiza abantu, nta cyaha yakoze, gushika naho aje kura musaraba arabambwa, kandi abambwa ku bwacu kugira ngo twebwe ducungurwe. Uwizeye umusaraba, wizeye amaraso ya Yesu Kristo yavire ku musaraba, urakizwa. Haleluya. Imana idufashe cyane. Paulo handi majambo yandikira Abaroma igice cya 12 ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 20 havuga ngo abo nkunda ntimwihorane, ariko muhe uburake, muhe uburyo uburake bw'Imana, kuko handitswe ngo guhora nukwanje nije nzobasubiriza mu nkoko, niko uhoraho agize. Imana ishimwe cyane. Paulo yongera kwandikira Abaroma ababwira ngo abo nkunda ntimwihorane,
Imana idufashe, kuko iyo umuntu yihoye umuntu yamugiriye nabi, amwihora nabi, abakoze icyaha acumura. Imana nidufashe, kuko hari n'ibishobora kudushikira ari Imana ivyirungikiye. Rero bisabwa yuko ibidushikira byose tuvyihanganire, byaba bivuye kuri bene data, byaba bivuye ku bandi bantu, tuvyihanganire. Imana idufashe cyane, kuko Imana yavuze ngo guhora n'ukwanje. Haleluya. Rero si byiza ko twihorana. Iyo umuntu agukoreye ikibi, musengere kandi umuhezagire. Haleluya. Urindira Imana, nimba ari kiba gukoreye kivuye muri we nyene, Imana izomusubiza mu nkoko. Imana idufashe cyane. Ana majambo y'Imana, umurongo wa 20 cyavuga ngo ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire. Haleluya. Umwansi wawe niyasonza umugaburire. Ujya nyene yakugiriye nabi niyasonza umugaburire. Ujya nyene yagukoreye amakosa, ujya nyene yakugiriye nabi, ujya nyene yagupfungishije, ujya nyene yakurenganije, ujya nyene yatumye uja mu bitaro, ujya nyene yatumye umeze ukumeze. Urashobora kutameze neza, uri muri situation imeze nabi bivuye ku muntu runaka, yaba umubanyi cyangwa inshuti yawe uwo wari wizeye, ariko ugasanga yaraguhemukiye. Umunsi ukaba uri muri situation imeze nabi bivuye kuri we. Imana itubwiye ngo tubagaburire. Umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuyicanwa, kuko niwagira utyo uzoba umurunze kwa makara yaka ku mutwe. Imana idufashe cyane. Haleluya. N'amajambo meza bene data aduhamagarira kwihanganirana, aduhamagarira guharirana nk'uko Kristo yaduhariye. Haleluya. Ageze ku musaraba Yesu yavuze ngo data baharire kuko ntibazi icyo bakora. Mbega we yabwira ngo data baharire ntibazi icyo bakora. Abo bari bande? Bari abagabo bakuze, bigaragara ko bazi ikibi n'iciza. Bamukubise, bamuboshe, bamugiriye nabi, bamwambitse ubusa mu ishengero ry'abantu, bamumanitse ku musaraba, bamugiriye nabi gushaka naho bamucumita n'icumu. Ariko Kristo ku musaraba avuga ngo data bababarire kuko ntibazi icyo bakora. Haleluya. Natwe turakwiye bene data kubaho twihanganirana, kubaho duharirana nk'uko natwe twahariwe muri Kristo Yesu. Hari byinshi bidushikira bivuye kubo tubana, hari byinshi bidushikira bivuye ku bantu tubana hafi, ndetse twari twizeye ko hari abantu bakwiye kutugirira neza, ariko bigaduhindukirira ibibi bivuye kuri bo. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye mwene data ngo twihanganirane, tubagirire neza, tubahezagire, tubasengere, bashonje tubagaburire, banyotewe tubahe banywa. Haleluya. Kugira ngo duhe uburyo Imana aba ariyo iduhorera. Imana nishimwe cyane. Si twebwe no kukwihora, ariko dukwiye guhereza akaryo Imana kugira ngo aba ariyo igira icikoze. Imana nishimwe. Tubonye ngo umwansi wacu niyasonza tumugaburire, niyanyotegwa tumuyicanwa. Mbega mwene data, aho baye bimeze gute? Mu kibano cyawe bimeze gute? Ku kazi aho ukora bimeze gute? Mu migenderanire ufitanye n'abandi bantu bimeze gute? Mbega naho ugenda urahekenyera umusaya kandi warakira umwami Yesu, kandi usenga, kandi winjira mu rusengero ugasenga, cyangwa ukavuga ubutumwa, ukagakora ibikorwa bitandukanye mu ishengero, ukaba uri muri korari runaka, ukaba uririmbira Imana, kandi hariho umuntu uraba ukumva umufitiye ishavu, ukumva umenga wo mwihora. Ariko tubonye ngo twihanganirane, tugiriranire neza nk'uko natwe twahariwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyanyotegwa umuyicanwa. Haleluya. Kuko guhora ari ukw'Imana. Imana ishimwe. Mwene data, niri jambo rigushitse ku uno munsi, niri jambo rije kuri wewe nanje kugira ngo twirimbure. Haleluya. Twihanganirane, duharira abatugiriye nabi, tubasengere, tubahezagire, tubasabire umugisha. Imana yo mu ijuru izomenyana nabo, kuko guhora
wari ukw'Imana. Imana yacu nishimwe, Imana ibahezage mwe mwumvise iri jambo rihagira ico ribafashije muri kino gitondo. Umwe wese yisuzume, umwe wese yirabe, kuko guhora ntabwo ari ukwacu, uguhora ni ukw'Imana. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya, amen, amen. Imana ibahezagire cyane.